birashoboka cyane bene data ko umuntu ahura n'intambara, ko umuntu aba mu bihe bigoye, ko umuntu aba mu mageragezwa, ko umuntu aba mu bihe bitoroshe, hanyuma ugasanga ibyo bihe cyangwa iyo kiriza arimo cyangwa ibyo bigerageza ariko arahura nabyo, akabura n'umuntu yomuserukako ngo amutabare, akabura ahantu yoronderera gutabarwa. Uwo atabaje wese ugasanga amubwira nawe kuko nawe afise ibindi bimuremereye, uwo abwiye ngo ndafise kino kibazo, ndafise umutwaro, nawe agashamubwira iyindi mitwaro. Uyo muntu ugasanga nafise ikimuvugira, nafise ikimuserukako, nafise ikimutabara, nafise ikintu comubera inyishu mu bibazo arimo. Ivyo birashoboka kandi birabaho, nanje ndakeka yuko muri rino nawe hari igihe yabayeho muri ivyo bihe. Hanyuma rero hagera igihe rero ngo kwa kwikora ku bana b'abantu, kwa kudodora ku miryango y'ababanyi, kwa kudodora ku miryango y'abajyango, kwa kurondera ubutabazi mu bana b'abantu, kwa kunamurira amaso abana b'abantu, kwa gusegerereza ngo nisaidie papa, kwa kuvuga aciye yose agenda aravuga ibibazo afise, avuga amakuba afise, avuga amageragezwa afise, avuga ubukene afise, avuga amarushwa afise. Bya bindi byose byahora bimuremereye, yahora agenda abwira abantu yibaza ngo hava ari gutabarwa. Hagera igihe rero yerekwa yuko gusenga naho kumbura bishoboka yuko hari igihe kanaka yabayeho uku gusenga ataguha agaciro, naho bishoboka ko hari igihe yabayeho ugusenga kuraba utw'ininga, ugusenga kuraba ko memo n'ibintu bisanzwe, ariko hagera igihe harahishurirwa yuko gusenga ari ikigwanishwa gikuru, yuko gusenga ari gukuru, yuko gusenga ari ikintu kidasanzwe gishobora kumufasha, gishobora kumutabara, gishobora kumushikana kuri data, yuko gusenga gushobora kumushikana ahantu atashobora gushikanwa n'abana b'abantu, yuko gusenga gushobora kumukura mw'irinde yari amazemo iminsi, yuko gusenga gushobora kumuhindurira amateka, yuko gusenga gushobora guhindura ibihe by'ubuzima bigoye amazemo imyaka. Arahishurirwa yuko gusenga aricyo kintu yari akeneye iyo myaka yose amaze iminsi mu magorwa. Aramenya yuko gusenga aricyo kintu kidasanzwe cyari gikenewe muri ayo masirkonstanse y'ubuzima yarimo, yo gusukwa na shetani, yo koshwa na shetani, yo koshwa na kameremere k'umubiri. Aramenya yuko kimwe mu bintu byomufasha kunesha kameremere y'umubiri, kunesha ibyaha, guhinduka. Aramenya yuko gusenga ari ikintu kidasanzwe comuseruka ko muri ibyo bihe bigoye. Amaze guhishurirwa rero gutyo, ataravuga ati reka ngira abantu, reka ndirimbe, reka nshira mu ndirimbo umuririmbyi kandi w'umusenzi, ati reka ntange ubutumwa budasanzwe, mbwira abantu babifata ibisanzwe, mbwira abantu babiraba utw'ininga, babibona nkaho mebo nta gaciro bifise, mbwira abantu ko ari ikintu gikomeye rwose bakeneye mu buzima batari bakwiye kwirengagiza. Icyo kintu nacyo ni ugusenga, kuko gusenga nzobabwira ingene kwambereye gukuru, nzobabwira ingene nari nabayeho shetani ansuka, shetani anyosha kuva ku Mana, nzobabwira ingene nabayeho nari ndwara intambara, nzobabwira ingene nabayeho mfise amageragezwa, nzobabwira ingene nabayeho mfise ibyago, nzobabwira ingene nabayeho mfise amarushwa ahantu ata mwana w'umuntu n'umwe yashobora kuntabara, nzobabwira ingene nabayeho nifuza icoshikana ku Mana umuremyi wa byose kugira ngo antabare, ariko nkabura ikintu coshikana kwa data wa twese. Aba bantu nzobabwira nciye muri ino ndirimbo yuko gusenga rero inyuma yo kuburanirwa, inyuma yo kubona ko byase, hageze gusenga kuraza kunshikana kuri data, gutuma ibyanjye bishika kuri data nciye mu gusenga. Hahari nari nabuze uwumvuganira, hahari nari nabuze uwumburanira, hahari nari nabuze umuavoka muri za manza nari mazemo iminsi ndenganywa.
nzobabwira yuko gusenga kwafashije ibihe byose. Igihe cyose nikoze ku gusenga nararose ubutabarwa. Igihe cyose nikoze ku gusenga nararose inyishu. Ariko imbere yuko nikora ku gusenga ndahora nikora ku bana b'abantu. Turabaramukije bene data bakunda ikiganiro umutima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikaye kubana namwe mwese. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Amutamenye na jewe mwene so kandi Imana irambona. Ari byose mwene batumva bino biganiro barabaye bashikiriza. Ndafise ijambo ngomba ko dusangira ribonekana mu gitabo c'indirimbo. Izi ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Ikirundi ni indirimbo ya 49. Ariko tutarasanga n'amajambo reka dusenga Imana twiragize Imana hanyuma duce dusanga n'amajambo mu mwanya muto tugiye kumarana muri kino kiganiro umutima w'ubugingo. Mwami Yesu turagushimiye cyane, turagukengurukiye dukunda, tugushimiye ko duhuje n'abana bakunzi ba bino biganiro basabye babikurikirana uko bukeye ko bwije. Turaguhaye ikaze rero ngo twigishe, kumwe wigisha abigishwa gusenga, kumwe wigisha Mwami Imana intumwa zawe ukazibwira uko zikwiye kwifata mu gihe cyo gusenga. Ibintu twigishe, ibintu bane nacu, ibintu tugirire neza, ibintu uganiriza imitima y'abantu bose bariko barakurikirana rino jambo. Hanyuma umuntu wese iyi video ize kurangira agize ikintu arose gishaka kandi kizima ihindura amatsiko y'ubuzima bwiwe n'uzagaragara Kristo tubisabye. Amen. Nuko rero turabaye kandi ikaze ugira kandi muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cyacu cy'uno munsi tugomba gusangira y'amajambo nababwira abonekana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Ikirundi. Ni indirimbo nimero 49. Iyi ndirimbo iri mu mugwi w'indirimbo zivamo n'indirimbo zo gusenga. No kuvuga uyu mugwi wa zino ndirimbo ni umugwi uvugwamo ahanini ibijyanye no gusenga. No kuvuga ubutumwa bukomeye cyane muri uno mugwi bitiriye mu gusenga. Ni ubutumwa bwo gusenga nyene Imana yacu nihimbazwe. Abanditse kino gitabo twama twabivuze kandi tukaba tubivuga, bagiye baziroguruka bazishira mu migwi kugira ngo bikunde. Indirimbo zifise ubutumwa bumwe zije mu mugwi umwe. Hari indirimbo zo kwishikana, hari indirimbo z'ubugingo bushasha, hari indirimbo zo gusenga n'izindi ndirimbo kumbure twisunze imigwi itandukanye muri kino gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Murazi ko hariho n'igitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kinyarwanda. Kumbure hakaba n'indirimbo zo guhimbaza Imana mbere babita mu ndirimbo zawe mu nyimbo zawe mu Giswahili. Dusanga n'amajambo rero turayasoma ntituririmba ntituturaranga ntitugirane yego kubera ibyo ntabihari byo guturaranga. None rero dusanga n'amajambo turasoma avuga ngo ugusenga kuramfasha ibihe byose, kunshikana kuri data akankiza mu bingoye, kandi satani iyo anteye akansuka uburyo bwose, ibihe tangabo kenshi ugusenga kuramfasha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi mu gice ca kabiri yavuze ngo wagusenga amababa yawe ajana ibyo nsaba kuri data, yiteze kumpa umugisha, ko ari we nziga k'ubuntu sinzoreka kumusenga, nzomukorera amaganya ntazokwanka kundura. Imana yacu nihimbazwe. Igitero ca nyuma yavuze ngo kandi igihe kizoshika mbone ibiri kure byose by'igihugu citereye hari iwacu mw'ijuru, niho nzoca nterurirwa njanwe n'abamarayika ndirimba n'umunezero, nti ugusenga ni gukuru. Imana yacu nihimbazwe. Hano majambo rero tubonye tubazaga mwanya mutoya kumbure bivanye n'amasaha tuyafatiye namwe murabona ntabwo tuyafatiye ariwe ku kazi nyene. None rero nuno muririmbyi yaririmbye ino ndirimbo avuga ku gusenga. Bibonekana yuko hariho ibihe yabayemwo ahura n'ibibazo, ahura n'amageragezwa, ahura n'intambara, ahura n'amakuba, ahura n'ibimurwanya, ahura n'ibimusuka kenshi ngo bimukure ku Mana, ahura n'inyoshambi, ahura na shetani, ahura n'umwasi
w'abari mu rugendo ruja mu ijuru. Hanyuma rero ngaho twabonye avuga ngo kandi satani iyo anteye bibonekana yuko hari ibihe shetani yahora amutera, bibonekana yuko abadayimoni bamutera bagomba kumukura mu buntu bw'Imana, bibonekana yuko shetani yamugwanya, bibonekana yuko mu rugendo rwiwe yabayeho n'abafise ibintu bimutera bimugwanya bitewe na shetani, bibonekana yuko hariho amageragezwa atandukanye. Kuko mbere y'andi majambo yavuga ngo amageragezwa nizo ndya z'umukristo, aravuga ngo kandi iyo satani anteye akansuka uburyo bwose, uyu shetani nyene bibonekana ko yahora amusuka uburyo bwose akamwosha kugira ngo ave ku Mana, ave mu vyizerwa, yihebure, yiganyire, ave mu gakiza. Imana yacu nidutabara. Uyu muririmbyi rero ndakeka neza yuko iyo bija hose imbere yuko aririmba ino ndirimbo hariho ibihe yabayeho rero muri runo rugamba, hariho ibihe yabayeho muri buno buzima, hariho ibihe yabayeho muri ano mageragezwa, hariho ibihe yabayeho shetani amwosha kandi wanashaka agasanga yaguye mu byaha, hariho ibihe yabayeho agwaniye intambara y'amageragezwa imukwega bimujane mu byaha, imugwishe, imukure ku Mana, imukure hafi y'Imana. Hariho ibihe yabayeho afise ibimugora, afise ibimubabaza, afise ibimurusha, afise ibintu inobwemo bimeze nk'intambara. Hanyuma izo ntambara ntaronke ubutabazi, ntaronke inyishu, ntaronke umuserukako, ntaronke umuntu yomuvugira ku Mana, ntaronke ico musubizamwo intege, ntaronke umuntu yokwambambira, ntaronke umuntu yokwayira amaboko. Birashoboka cyane bene data ko umuntu ahura n'intambara, ko umuntu aba mu bihe bigoye, ko umuntu aba mu mageragezwa, ko umuntu aba mu bihe bitoroshe, hanyuma ugasanga ibyo bihe canke iyo krize arimwo canke ibyo bigerageza ariko arahura nabyo, akabura n'umuntu yomuserukako ngo amutabare, akabura ahantu yoronderera gutabarwa. Uwo atabaje wese ugasanga amubwira nawe kuko nawe afise ibindi bimuremereye, uwo abwiye ngo ndafise kino kibazo, ndafise umutwaro, nawe agashamubwira iyindi mitwaro. Uyo muntu ugasanga nafise ikimuvugira, nafise ikimuserukako, nafise ikimutabara, nafise ikintu comubera inyishu mu bibazo arimo. Ibyo birashoboka kandi birabaho. Nanjye ndakeka yuko uyu muririmbyi nawe hari igihe yabayeho muri ibyo bihe. Hanyuma rero hagera igihe rero ngo kwa kwikora ku bana b'abantu, kwa kudodora ku miryango y'ababanyi, kwa kudodora ku miryango y'abajyango, kwa kurondera ubutabazi mu bana b'abantu, kwa kunamurira amaso abana b'abantu, kwa gusegerereza ngo nisaidie papa, kwa kuvuga ahaci yose agenda aravuga ibibazo afise, avuga amakuba afise, avuga amageragezwa afise, avuga ubukene afise, avuga amarushwa afise. Bya bindi byose byahora bimuremereye yahora agenda abwira abantu yibaza ngo hava ariho gutabarwa. Hagera igihe rero yerekwa yuko gusenga naho kumbura bishoboka yuko hari igihe kanaka yabayeho uku gusenga ataguha agaciro, naho bishoboka ko hari igihe yabayeho ugusenga kuraba utwininga, ugusenga kuraba ko memo n'ibintu bisanzwe, ariko hagera igihe harahishurirwa yuko gusenga ari ikirwanishwa gikuru, yuko gusenga ari gukuru, yuko gusenga ari ikintu kidasanzwe gishobora kumufasha, gishobora kumutabara, gishobora kumushikana kuri data, yuko gusenga gushobora kumushikana ahantu atashobora gushikanwa n'abana b'abantu, yuko gusenga gushobora kumukura mw'irinde yari amazemo iminsi, yuko gusenga gushobora kumuhindurira amateka, yuko gusenga gushobora guhindura ibihe by'ubuzima bigoye amazemo imyaka. Arahishurirwa yuko gusenga arico kintu yari akeneye iyo myaka yose amaze iminsi mu magorwa. Aramenya yuko gusenga arico kintu kidasanzwe cari gikenewe muri ayo masiriko
circonstance y'ubuzima yarimo yo gusukwa na shetani, yo koshwa na shetani, yo koshwa na kameremere k'umubiri, aramenya yuko kimwe mu bintu byomufasha kunesha kameremere y'umubiri, kunesha ibyaha, guhinduka. Aramenya yuko gusenga ari ikintu kidasanzwe comuseruka ko muri ibyo bihe bigoye. Amaze guhishurirwa rero gutyo, ataravuga ati reka ngira abantu, reka ndirimbe, reka nshira mu ndirimbo umuririmbyi kandi w'umusenzi, ati reka ntange ubutumwa budasanzwe, mbwira abantu babifata ibisanzwe, mbwira abantu babiraba utwininga, babibona nkaho mebo nta gaciro bifise, mbwira abantu ko ari ikintu gikomeye rwose bakeneye mu buzima batari bakwiye kwirengagiza. Ico kintu naco ni ugusenga, kuko gusenga nzobabwira ingene kwambereye gukuru, nzobabwira ingene nari nabayeho shetani ansuka, shetani anyosha kuva ku Mana, nzobabwira ingene nabayeho nari ndwara intambara, nzobabwira ingene nabayeho mfise amageragezwa, nzobabwira ingene nabayeho mfise ibyago, nzobabwira ingene nabayeho mfise amarushwa ahari ata mwana w'umuntu n'umwe yashobora kuntabara, nzobabwira ingene nabayeho nipfuza iconshikana ku Mana umuremyi wa byose kugira ngo antabare, ariko nkabura ikintu conshikana kwa Data wa twese. Aba bantu nzobabwira nciye muri ino ndirimbo yuko gusenga rero inyuma yo kuburanirwa, inyuma yo kubona ko byase, hageze gusenga kuraza kunshikana kuri Data, gutuma ibyanjye bishika kuri Data nciye mu gusenga. Hahari nari nabuze uwumvuganira, hahari nari nabuze uwumburanira, hahari nari nabuze umuavoka muri za manza nari mazemo iminsi ndenganywa. Nzobabwira yuko gusenga kwafashije ibihe byose. Igihe cyose nikoze ku gusenga nararonse ugutabarwa, igihe cyose nikoze ku gusenga nararonse inyishu. Ariko imbere yuko nikora ku gusenga ndahora nikora ku bana b'abantu, kandi igihe cyose nikoze ku bana b'abantu vyaraza ntibyigeze bikunda. Ariko maze kwifashisha ugusenga byaciye bikunda. Ugusenga kwaciye kumbera umufasha, amfasha ibihe byose. Igihe cyose ndagutabaje, igihe cyose nikoze kuri kuno gusenga, nama mbona inyishu, nama mbona ugutabarwa. Nikwigera kumpemukira ugusenga. Ugusenga ni kwiza, ugusenga kumfasha ibihe byose, ugusenga kunseruka ko mu marushu ibihe byose. Igihe cyose nifashishije gusenga ibintu biracamo, igihe cyose nkoresheje gusenga ibintu birakunda. Ariko imbere ya kino gihe siko byari bimeze. Imana yacu nihimbaza. Twabonye rero igitero cya mbere cyavuze ngo ugusenga kuramfasha ibihe byose, ngo kunshikana kuri Data akaniza mu bingoye. Reka mbwira abantu biciye mu ndirimbo yuko ibyari bingoye byose iyo nciye mu gusenga, iyo mfukamye nkabwira Imana gusumba kubwira abana b'abantu, iyo nunamuriye amaso ku Mana nciye mu gusenga, mpora ndonka agakiza, mpora ndonka gutabarwa mu bingoye byose. Naho shetani yoba yariko aranyosha, naho kameremere y'umubiri yoba yari yahagurutse, naho hoba hari ibyaha byariko bindondera ngo ndabigwemwo, ariko nciye mu gusenga bihora bica bikunda, ntashobora kubinesha. Naho ndabona ariko ndoshwa ibetangabo kenshi, ariko gusenga guhora gutuma ndabinesha, guhora gutuma ngororoka, guhora gutuma ndonka inyishu y'ibyo nari naburiye inyishu. Imana yacu nihimbazwe. Bene Data bakunzi bato mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi rero mu gitero cya kabiri ubwo baturangizaga yavuze ngo wagusenga amababa yawe ajana ibyo nsaba kuri Data, yiteze kumpa umugisha. Imana yacu nihimbazwe. Aravuga ngo wagusenga. Wewe rero namenye muri kino gihe
wagusenga wewe mufasha narose muri bino bihe bigoye, wagusenga wewe namaze kubona agaciro kawe, wagusenga wewe nabonye yuko udasanzwe, wagusenga wewe wabanga rikomeye nahishuriwe, yewe wagusenga ko namaze kumenya yuko amababa yawe ajana ibyo nsaba kuri data, ko namaze kumenya ko ufise amababa, ibyo nsaba kuri data byose ushobora kubishirako, hanyuma ugacuguruka ukatira ijuru ukabishikana kuri data, ko namaze kumenya yuko amarushwa n'amagerageza n'intambara ibyago byose ndimwo ndabikuremetse, wewe uri mutananirwa utaremererwa ngo hagere igihe bikunanira kubigurukana ngo ubishane kuri data. Mu yandi majambo namaze kumenya yuko ikindemereye cyose ndakikuremetse birakunda ko ukijana gishikana kuri data. Atavuga ngo wagusenga amababa yawe ajana ibyo nsaba kuri data, kandi nawe ngo yiteze kumpa umugisha. Ucumengo ndamwimviriye ndamubona ingane nawe hageze igihe amaze kumenya rino banga, hageze igihe abafata bya bindi byose byahora bimuremereye, bya bindi byose byahora bimuvuna, bya bindi byose yahora buri mutabazi, hanyuma akaza agafata umwanya wo gusenga, akaja mu cumba akiherera agasenga Imana, agafata kimwe kimwe cyose akakiremeka kuri kwa gusenga, akavuga ati biciye muri kwa gusenga, uku gusenga mbonye ko kumeze nk'ikigenda juru gishobora kugenda nikiruhe kandi kigashika kuri data, wa undi yama yiteze kumpa umugisha. Agaca avuga ngo reka rero mfate ibi byose bindemereye, agafata kimwe kimwe agashira kuri kwa gusenga, nimba ari ubukene bwari bumuremereye agashira kuri kwa gusenga, nimba zari indwara z'inkakira agashira kuri kwa gusenga. Ni ukuvuga kwa gusenga yageranye nk'amababa, agavuga ngo reka ndakuremeke na bino nabyo, ibi byarabuze inyishu, ibyabuze inyishu byose ndabiremetse gusenga, ibyo naburiye kumutabaza nabuze umutabazi byose ntabara ndabiremetse gusenga, nimba ari ubukene reka ndaburemeke gusenga, nimba ari ideni nari mfise nari mperanye dore ko nori y'inzu y'abandi, none rero jewe umupangayi nananiwe no kuri inzu y'abandi, ariko mugabo namenye yuko gusenga gufise amababa ashobora kujanira ideni bigashika ku Mana, kandi ugusenga kubishikanya kuri iya Mana nta kabuza biragenda neza biracamwo, kuko Imana ibishoboye byose. Reka rero narijana kuri kwa gusenga, ni ukuvuga agacaremeka byose kwa gusenga, ugusenga amaze kubitugana no mw'ijuru. Yandi majambo ni naho bigeze mw'ijuru, kimwe kimwe cyose byasuboneka ati ni naka ni waturungitse aciye mu gusenga, avuze ko akenye iki n'iki, avuze ko yaburaniwe, avuze ko amaze iminsi aburara, avuze ko akenye, avuze ko ashonje, avuze ko arwaye n'ibindi n'ibindi. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo amaze kuremeka ibimuremereye byose kwa gusenga bigashika mw'ijuru, yavuze ngo amababa yawe ajana ibyo nsaba kuri data, yiteze kumpa umugisha. Yaje avuga ngo rero kuko ari we nziga k'ubuntu, ko nziga ubuntu kuri data wa twese, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ibintu byose n'abantu bose, ko ari we nziga k'ubuntu, nanjye sinzoreka kumusenga, ko namaze kumenya agaciro ko gusenga, nanjye nafashe decision, ubu ngiye gusenga, nta mwanya wo gusegereza, nta mwanya wo gukomera amashi abayakubitako, nta mwanya wo kuvuga nisaidiye papa, nta mwanya wo kugendagenda mw'ibarabara ndavuga ibinduhije n'ibindemereye ndabibwira abantu bakabyumva, nta mwanya wabyo ngifise. Ubu rero mufashe umwanya, wa mwanya nahora mp'abantu, wa mwanya nahora imiryango ndiko ndayiganira ibinduhije, hanyuma ntihagire na kimwe kivamwo. Ubu rero ko ari
ariwe nziga ku buntu, nanje singiye guceceka, singiye kureka kumusenga. Nzomukorera amaganya yose, nzomukorera ibinduhije bindemereye, ibimvuna umutima, ibingwanya, ibimpangayikishije. Byose nafashe ingingo yo kubimuremeka, kuko ndazi ko atazokwanga kunduhura. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Mugere mu gitero cya nyuma yavuze ngo kandi igihe kizoshika ngo mbone ibiri kure byose by'igihugu citereye. Hari igihe kizoza abagumije ugusenga, ababaye abasenzi b'ukuri, abasenze mu mwemu no mu kuri, abantu kuna gusenga kwabereye gukuru. Hari igihe kizoza kizotuma abantu bafise uku gusenga bazobona ibiri kure by'igihugu citereye. Abasenga Imana mu mwemu no mu kuri, abantu bafashe umwanya bahora baha abana b'abantu wa mwanya wo kuganyira abana b'abantu, bawuhinduye bakawuha Imana mu gusenga. Abo bantu s'abahombi, abo bantu barahiriwe, abo bantu n'abantu badasanzwe, kuko hari igihe babikiwe cyo kuzobona ibyahariye mu gihugu citereye iwacu mw'ijuru. Abasenze, ababigize ubuzima bwabo, ababihinduye imibereho, abo bantu barahiriwe, kuko hari igihe kizoza aho abo bantu bazojanwa mu gihugu hariya iwacu mw'ijuru. Ngo niho rero ngo nzoca nterurirwa njanywe n'abamarayika, ngo ngende ndirimba n'umunezero, mvuga nti ugusenga ni gukuri. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, tugomba turangize n'ano majambo rero. Uyu muririmbyi ariko yerekana agaciro ko gusenga. Muri ino minsi hari ikibazo gikomeye cyane. Burya birorohera abantu cyane gufata umwanya wo kugura amamega kugira ngo umuntu ajye kuri WhatsApp, yongere ajye kuri Facebook cyangwa n'ayandi marezo sosiyo kugira ngo arondere gutabarwa kujana mu bana b'abantu. Biroroshye cyane ko umuntu yohera mu gatondo telefone urya avuga ngo ndakenye iki sigaye ngenda gusa, aho ugasanga mbere nova mu mani majambo asa n'uwuriko ariyararaza kubera babana abwira ibice birenga 50% nabo bafise ibibazo, nabo barahangayitse, nabo bararushe, nabo nta butabazi bafise bamufashisha. Birorohera abantu cyane rwose kugura amamega rero yo gutabaza abana b'abantu, yo gutelefona bavuga ngo alo mfise ikibazo kinini none womfasha, mbega wonguranya, mbega wontabaza 10,000, mbega wontabaza 1,000. Ibyo birorohera abana b'abantu kuba yomara amasaha 28 agize umunsi, ariko akenyura yiyumvira ngo mbega no telefone yanjye, reka telefone naka twariganye, reka telefone naka asigaye afite akazi hanaka, reka telefone naka ni umugwiza atunga, reka telefone naka umunsi wose ugahera amasaha 28. Ariko mugabo ayo masaha yose agahera atigeze yiyumvira ngo ndafise data wa twese mw'ijuru nobwira, reka mfata umwanya niherere mu nzu nsenge mbwire data wa twese, ndamwiganire ko hari ibibazo bindemereye. Ibyo ugasanga abantu nta mwanya babifitiye. Iminota yogura liberté, yogura iminota yo gutelefona kugira ngo abwire abantu, tabaza abantu. Ibyo birabangutse birashoka, ariko mugabo nabyo ntibiva mu gutabarwa, novemo kuramba kw'ibihe birebire, kw'igihe kininiya cyane. Hari n'igihe usanga igitigiri nyamwinshi cy'inzira umuntu aciyemo, ariko yakoresha ibyo byo kwambambira abana b'abantu, havuye bimumaramaza n'ibimukoza isoni no kumwararaza. Ariko umwanya wo gusenga umuravuga ngo Mana ndakwinginze ngo ntabare, Mana ndakwinginze ngo ntabare, ndarushe, ndaremerewe, mfise amagorwa,
mfise amarushwa, mfise amageragezwa, mfise intambara, ndarushe ndaremererwa, ugasanga uyo mwanya abantu ntawo bafise, ariko bafise umwanya w'abantu. Bene data, uyu muririmbyi avuga ugusenga ingene ari gukuru, ingene kumutabara, ingene kumufasha. Sinzi muri no minsi ko hari ibyo rusengera, ariko wahebye gusengera ugasanga ubahubwo wowe ibyo byo gusenga birateba. Reka ahubwo usenga abana bawe, aho gusenga Imana usengera bya bibazo bikuremereye, aho ugafata umwanya wo gusenga abana b'abantu. Ariko mugabira ijambo rije rivuga ngo ugusenga ni gukuru, kuramfasha ibihe byose. Iyo ntewe, iyo ndi mu ntambara, iyo ndi mu mageragezwa, iyo ndushe, iyo nsagirijwe, iyo nabuze epfo na ruguru, iyo nabuze iyonda n'iyomba, ugusenga kuramfasha ibihe byose. Imana yacu nihimbaza, tugomba gusenga Imana rero. Sinzi rero, birashoboka yuko hari ibyo rusengera, ariko mugabo ugasanga warabihebye, ugasanga waracitse intege, warabivuyemo kubera ko abona imengo biratera, ukabona imengo oyaye, ahubwo ugahitamo kurondera gutabarwa urongeye mu bana b'abantu. Ariko mugabo iri jambo rigukangurira gusenga. Ugusenga ni gukuru, ugusenga ni misiri, ugusenga ni kigenga juru catira ijuru kikamenera kigashika ku Mana. N'abantu badashika, ugusenga gushikayo. Bya bindi abana b'abantu badashobora, uwagize ugusenga kukamubera inshuti, uyo muntu gusenga kurabishobora. Imana yacu nihimbazwe. Numva rero no gukangurira gusubira gufata umwanya wo gusenga, ukabwira Imana ati Mana, erega bimaze iminsi bingora, nahindukije ibyizigiro mu bana b'abantu. Ugusenga naho arasenga, ariko mugabo nabigabanije, ubu nabivuyemo, ubu navyihujeje. Icompa ugasubira kwita Imana ngwiza kwimbabazi. Sinya ndiko gusenga, reka gusenga gusubira kunyohe, reka gusenga gusubira kumbera umugenzi wanje wa misi yose. Nongere nsenga, kuko gusenga ni gukuru, kuramfasha ibihe byose. Kandi hazongera igihe aho abakugize umugenzi, abakugize inshuti, uku gusenga, abakugize umufasha atabura guseruka mu magorwa, abo bantu hazongera igihe bazobona iby'igihugu citereye hari iwacu mu ijuru. N'abahirwe rero abantu bumvise ano majambo akavuga ati mugabo nsanze nanje gusenga kwaragabanutse, amasengesho aragabanutse, ahubwo sikanganira abantu kugana Imana. Ariko mugabo akavuga ati Imana ngwiza kwimbabazi, nagomba gusubira mu gusenga. Abantu n'abahirwe, ariko umuntu acabivanga agafata ibisanzwe iyo muntu muhombe, kubera gusenga abana b'abantu ni kuzovamwo inyishu ingana niyova mu gusenga Imana. Asengera ibibazo ari mu gusenga Imana. Tuzosoma kuganira umutima w'ubugingo cy'ubutaha. Turagushimiye Mana ko tugendereye, uciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, ukavugana natwe ijambo ryo gusenga, ingene gusenga ari gukuru kandi kudushikana kuri wewe, ahari ata mwana w'umuntu yodushikana. None rero gendereye imitima yumvise aya majambo, abemeye kwihana, abemeye gusaba imbabazi, bavuga ngo naho nsenga ariko amasengesho yaraheze, naho nsenga ariko narabivuyemo, naho nsenga ariko usigaye ufise intege nke. Abo bantu nubaguze kwimbabazi, wongere ubagabire ugusenga n'ikigwanisho, wongere ubakomorere ugusenga n'ikigwanisho gikomeye uzobukoze. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose bishashikare kutubako, mu izina ryawe ryera Kristo tubisabye, amen.